izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimuhorane n'umukama. Bavukanye uyu munsi twazinduye muri Ecclesia tunahaza Imana, turi kumwe ku buryo budasanzwe n'umweranda. Twibuka uyu munsi Francisco Wisale, yari umwepiskopi akaba n'umwigisha wa Ecclesia. Ikintu caranze na cane cane ubweranda bwiwe n'ingabirano idasanzwe y'ukwicisha bugufi n'ubwiyoroshi, akaba umuntu azi kubwira abandi Imana, bakumva ko bakozwe ko batarinze guhotogwa mu mutima canke mu vyiyumviro. Umuntu afise la douceur y'Imana, niyo ngabirano nyamukuru yamuranze. Umuntu w'ubwiyoroshi, umuntu naho yo guhambara akanagukarira ntiwumva umenga arakuvunaguye. Umuntu atagumaraye muri we. Hari igihe usanga menga biratwunanira kwiyorosha, gushobora korohera abandi no gushobora kubaha ikiturimwo, bakumva ko bakigize gwabo batarinze guhungabana. Iyo ngabirano ni mutima yitanga. Hariho umwana we mu bana yareze mu vy'umutima, niwe avuga ati nta na rimwe twigeze tumwumva umenga aravuganya ibintu vy'umutima mubi canke ubukazi buri mu mutima mubi. Yamye ari umuntu yihanganira vyose ariko akamenya kurinda vyose. Iyo ngabirano iratuma haba umubano mwiza. Mbere iyo ugumije uwo mutima wiyorosha, ugashobora gutuma n'abari bagufitiye umutima mubi bashobora no guhinduka, bagahindura icyumviro baragufiseko. Papa Leon wa 13 yahavuye amugira umuvunyi w'abamenyesha makuru, aba journaliste. Nico gituma muhora mwumva mu mpera z'inkuka y'imisa muhora ndamwambaza kugira ngo afashe abavukanyi bose bakorera mu Samirizi, batwara iyo nkuru nziza mu binyamakuru, bashobore kuramirwa n'ubuvunyi bwa Francisco Wisale, bashobore kuronka ingabirano atari yo kuvuga amakuru gusa, ariko gushikana inkuru nziza mu mitima y'abantu batarenze kuyihindanya. Murazi imbere yuko abantu baba journaliste, abantu babamenyesha makuru, usanga umenga bahimbarwa gusa n'ibintu biyangaye, ibintu bimeze nabi, ibintu by'abantu bakuwe kwa gateka, ugasanga nivyo bashira imbere cyane à la une, kandi ugasanga birasambuye, birimwo kwararaza, birimwo kubeshera, rimwe mugasanga birimwo ibintu bindi bibi, kandi bari bafise umwuga mwiza. Uyu munsi n'umunsi wo kubasabira kugira ngo uyu muvunyi wabo yamabumvisha ingene botanga ukuri n'umutima mwiza. Tumusabe na cane cane dusabira abo bose Imana yahaye ijambo kuri mikro ya Radio Maria, ngo bashobore gutorana iyo ngabirano yo gutanga ivyiza vy'Imana, badahotora imitima, batayihindanya, batayitera ubwoba, ahubwo bayihishuka umugambi mwiza Imana ifise kuri umwe. Kuri aho hose tubura ukwiyorosha, ukwicisha bugufi, ubwitonzi, kuko ivyo vyose bikoraniye muri iyo ngabirano. Ugasanga mbere turanazibiye abandi, bikabananira kumva Imana kubera umutima mubi tubamwo, ubukazi, ugushishwa, ukurunguri, ugasanga tubisuka ku bandi, ukugumarara, bikazibira abandi ntibumve ubwiza bw'Imana. Tubanze duce bugufi dusaba ikigongo umukama. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose duha ubuzima bw'amahoro. Dusabe. Mukama, kugira ngo abantu babone gukira, warashatse ko umwepiskopi Francisco Mweranda aba umusuku wa bose muri vyose. Nuduhe gukurikiza akarorero yaduhaye, kugira ngo twereke bene wacu
kugira ngo twame twereka bene wacu ubwiza bwawe, ubushikirane bw'urukundo rwawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu, Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Yezu arashobora gukiza rimwe rizima abamwisunga begera Imana, kuko we yama ari muzima ngo ababere mu ngoro. Nguwo rero umusaseridoti mukuru twari tukeneye. Ni mweranda, ni muziracaha, azira gatosi, ntacyo bisana n'abononyi, kandi ari hejuru y'abijuru bose. Ntakeneye nk'abandi basaseridoti guhereza inkuka iminsi yose, ubwa mbere kubw'ibicumuro vyiwe, hanyuma naho kubw'ibicumuro vy'abandi, kuko ivyo yabigize rimwe rizima mu kwitanga wenyene. Mu ibwirizwa rya Musa, abahora baginwa kuba abasaseridoti n'abantu bagoyagoya, ariko hanyuma aho Imana ivyemereye igashirako n'indahiro, iraginya umwana wayo ngo azokwama arangutse mu myaka yose. Ijambo rikomeye y'ivyo batubwiye nuko dufise umusaseridoti mukuru nk'uyo, avyagiye uburyo bw'iciciro c'inganji mw'ijuru, ari umubwiriza w'ingoro n'uw'ihema nyakuri ryubatswe n'umukama, ritubatswe n'umuntu. Nkako nanone umusaseridoti mukuru wese yashinzwe guhereza amashikanwa n'inkuka, nico gituma nawe nyene ategerezwa kugira ico ahereza. Iyo aba Yezu yari ku isi, ntiyaba yari umusaseridoti, kuko hari abandi bahereza amashikanwa nk'uko vyategetswe mu ibwirizwa. Abo nabo bagakorera igishushanyo n'igitutu c'ivyo mw'ijuru, nk'uko Imana yabiburiye Musa aho yamutuma kubaka ihema iti, raba uzokora vyose ukurikije akarero wabonye kuri uyu musozi. Ubu noneho Kristo yaronse ubukuru busumbirije, kuko yabaye umukandizi w'isezerano isumbirije, kuko iyo nsezerano yashimikiye ku mihango isumbirije. Ijambo ry'Imana. Twitoreze tuti, ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Inkuka n'imperezwa vyari ubusa kuri wewe, warantabaye ndabimenya. Eka ivyo baguhereza vyose ntaco wari ubishimitsemwo. Niho nitora nti, ndi hano ndaje, ivyanditswe kuri jewe mu gitabo bintegeza gukora ivyo ushaka. Mana mfise, amabwirizwa yawe aranezereza kandi ayishize ku mutima. Ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Narataziriye inkuru nziza ishengero rikoranye. Raba sinobinuma, nico wiyiziye Mukama. Ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ivyo ushaka. Abakurondera bose banezerwe, bahimbarwe muri wewe. Abakuzeye kurukiza bame bavuga bati, Imana niyo nkuru. Ndi hano ndaje Mukama, ndaje gukora ivyo ushaka.
nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu wa mukama. Yezu we n'abigishwa biwe arahava yijurira ku kiyaga, naryo isinzi ry'abantu baturutse mu bugarire rimuje inyuma. Isinzi ry'abantu bo mu Buyudeha ni Yeruzalemu n'abi Idumeya bo hakurya ya Yorodani no hafi ya Tiri na Sidoni, ngo bumve ivyiza yakora, baza ariwe bagana. Araheza Yezu atuma abigishwa biwe ngo bamutegekanirize ubwato, ishengero ryoye kumubandanirako. Nkako yari yakijije abantu benshi, niho mbere bamuhundarako ngo uwufise ahagwaye wese amukoreko. N'imitima ihumanye yaramubona ikikubita imbere yiwe ihogora iti, uri umwana w'Imana. Yezu yamara akayihanikiriza ngo ntihirahire ngo imumenyeshe. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristu. Ubukuru bw'ubusaserdoti bwa Yezu ari bwo bukomokamwo ubusaserdoti bwo mu bwuzure bushasha bw'abasaserdoti dufise uyu munsi. Umuntu yovuga ko buhagaze he? Yovuga ko bushingiye he? Nivyo uyu mwanditsi mwibaruwa ryandikiwe Abahebreyi agerageza kumvisha aba Banyisirayeli bavuye mu idini ya kera, bari bamenyereye b'abasaserdoti bo mu bwuzure bwa kera, bahereza nkuka, niko babita muri Bibiliya Nyeranda duheruka kuronka. Abahereza nkuka bamwe mu bwuzure bwa kera bahereza amashikanwa menshi kugira ngo hamwe baronkera ikigongwe igihugu c'Imana, nabo nyene bakisabira ikigongwe, ahandi nabo bakayahereza kugira ngo baronke umugisha n'umuhezagiro kuri bina biriya vyose vy'ubuzima bwabo. Uyu mwanditsi akerekana yuko rero ubusaserdoti buhambaye bwarangukiye ubwa mbere muri Yezu Kristu. Niwe muri we Imana yagaragaje mu buryo burangutse, bwuzuye, bunengesereye ubusaserdoti buhambaye kandi nkomoko y'icitwa ubusaserdoti bwose. Mwarumvise yuko guhera ejo amugereranya na Melkisedeki, akamushira hejuru y'abandi basaserdoti. Sinzi ko mwumvise ingene yabivuze, akabanza akerekana uku kungene Yezu agiranywa na Melkisedeki. Melkisedeki yashikaniwe na Iburahimu ngo icicumi c'ivyo yarakuye mu ntambara atabarutse agihereza Melkisedeki ngo abihereze Imana. Ahagomba kwerekana ingene Yezu agereranije na Melkisedeki ari hejuru y'aba basaserdoti bo mu bwuzure bwa kera bakomoka mu nda ya Iburahimu. Kuko Iburahimu mu gushikanira Melkisedeki, Melkisedeki ni wamukurira ashobora kumushikanira ivyiwe imbere y'Imana. Bivuga yuko rero Yezu Kristu ubusaserdoti bwiwe bushingiye kuri uyo muntu, agereranywa n'umuntu atagira amamuko, atagira itanguriro n'iherezo, kuko Yezu ni Imana. Imana nta tanguriro n'iherezo ifise. Ubusaserdoti bwiwe naho buhambariye ubwa mbere, nuko ari umwana w'Imana. N'ubusaserdoti bushingiye mu bumana bw'icari. Ariko kandi ahandi hashingiye ubukuru bwa Yezu Kristu ubusaserdoti bwiwe ni mu bumuntu bwiwe, mu kungene yagaragaje urukundo rw'itabuntu umuntu ashobora kugaragaza muri ino si. Kubera iki aho bigaragara ko ariwe musaserdoti mukuru?
yabivuze arabigaruka ko kenshi umwanditsi w'ibaruwa akagira ati Yezu yatanze ishikanwa rimwe rizima ry'ubuzima bwiwe. Muri iryo shikanwa rero mumvirize neza aho bihambariye, Yezu yagize kuba wenyene ishikanwa, nta wundi yatanze. Mwibuke ingene dukunda gutangana, ingene dukunda gusakrifiyana, ugasanga wewe ugomba gukiza ivy'iwawe ariko uwundi ahasigaye. Yezu ntiyorota yumva ko hari uwo atanze mu kibanza ciwe, ahubwo niwe yitanga kugira ngo abantu barokoke. Niko na twebwe igihe cyose twitanga mu rukundo kugira ngo abandi baronke igisumbirije cyiza, tuba twigrefye, tuba dufatanye koko n'uwo musaserdoti mukuru. Tuca dushobora guhuza abantu n'Imana, tuca dushobora gutuma abantu bahura n'Imana, kuko Imana yacu ni Imana rukundo, rukundo rwagaragariye ku musaraba. Yezu rero aho bwa mbere arahafise ikintu gitangaje, kuko niwe yitanze abishikanwa ubwa mbere. Murazi ko mu guhereza haba hari ishikanwa, n'umwagazi w'intama canke isuguru y'impene canke inka. We rero nta bindi atanga, niwe yitanga. Harahiga umuntu amenya kwitangira abandi mu rukundo, aba ariko arishushanya n'uyo musaserdoti mukuru. Ikindi naco nuko kandi Yezu yabaye altari, niwe kandi aba altari. Nico gituma mubona iyo tugeze imbere ya altari tuyunamira, simbaho zisanzwe canke amabuye asanzwe. Muri iyo myaka ihitiye, aho intwaro zimwe zimwe zipompa zikigira inzu z'amabuye, gasanga amasengero bayahumanije bayafashe nk'ibiki, gasanga kuri altari bahagize nk'intebe yo kugira kw'inama. Ico mbwira ingene abo bantu bahejeje nimba batavyihanye. Altari ihererezwa kw'inkuka irafise icubahiro, kuko itwibutsa Kristu wenyene yacitse altari, yitanga kw'inkuka. Ica gatatu akaba ariwe kandi ahereza nk'umusaserdoti, niwe aduhereza se wiwe mu kwitanga kwiwe, kandi wenyene akaba altari, vyose akavyuzuza mu rukundo. Ukwitanga kwacu hari igihe kudashika ngaho. Eka na twebwe abasaserdoti twipakije ku busaserdoti bwiwe, niko novuga, kuko niwe musaserdoti mukuru. Jewe nanjye mbona umuntu andamutsa, sinzi ko yafatiye kuri ibi bisomwa ngo mwiriwe musaserdoti mukuru. Nturihenze. Umusaserdoti mukuru ni Yezu Kristu. Twebwe nogira nti tukagabana kuri ubwo busaserdoti. Ubwa mbere twese nk'umuryango muri kimwe twita ubusaserdoti rusangi turonka mwibatisimo, kuko twese turahamagariwe kuba abantu ahubwo bahiganwa mu kwiheberanira mu rukundo, tukamenya gucika ishikanwa ryiza rihimbara Imana, kuko twuzuye ishikanwa rihimbara Imana, n'ishikanwa riba ryuzuye urukundo no kuyizigira. Tukongera tugacika altari, abashobora guterura abandi bakababera uburyo bwo guhura n'Imana, ariko kandi tugahereza kumwe n'umusaserdoti. Ntimuza mu misa nk'uko umenga muri abarorerezi, tuba dusangiye guhereza inkuka y'imisa. Mbere iyo mvugo jewe ndayikunda gose, ari abantu uzumva ngo ngiye kumva imisa. Oya, ngiye guhereza inkuka y'imisa. Murahereza kumwe n'umusaserdoti, niko arabaja imbere. Hari ibirangurwa n'umusaserdoti, ariko ari kumwe n'igihugu c'Imana, ku buryo bw'uko mbere kubera ubwo busaserdoti rusangi, naho mba ndiko ndahereza imisa ndi jenyene, birakunze kunshikira kenshi ngaha muri aka gasengero, nkaba ndi jenyene ndiko ndahereza inkuka y'imisa. Si misa niherereza ukwanje jenyene nk'uko umenga ndaho agasengleton muri ensemble mathématique banavyibuka bavyize. Oya, mba ndi kumwe n'igihugu c'Imana, nkazana ibisabisho byanyu byose nkabishira kuri altari kugira ngo ndabihereze Imana, kuko namwe aho muba muri mu nkuka z'imisa kumbura ahandi
muba muriko murahereza Imana. Ngaho rero ahashingiye ubusaserdoti bukuru bw'ubusaserdoti bwa Yezu Kristo, aho mbere niho hanashingiye ibanga ry'ubukomezi, akanovera n'umwimbu mwiza mu nyonga z'Imana kuwitwa umusaserdoti wese. Umusaserdoti atitwararika kwihebera abandi mu rukundo, gucika neza ishikanwa ry'igihugu c'Imana no kuba altari yigana Yezu Kristo, bica binyoganyoga. Mwame mubidusabira, twaravyemeye atari uko tubishoboye kubarusha, ariko kubera umuhamagaro w'Imana. Hari igihe tutabibamwo neza, ukumva umenga mu saserdoti hagwiriyemwo uwundi umutima wo kwirondera, kuba rurangiranwa, kuvugangwa, ubukuru, ugasanga birashobora gutuma umuntu yibagira ko ivyo vyose ko ari ukwitangira abandi, gusukurira abandi, guserura Kristo. Umusaserdoti yitanga, akaba kandi uwuhereza, akaba kandi altari, akongera akaba nishikanwa. Kwemera kuba patiri no kubishikanwa ry'igihugu c'Imana. Hari igihe bibabaza, biremera gose. Iyo mutubona umuntu asohokanya agafreshere yakuye muri studio, mwankibaza bati bafise ubuzima bworoshe, mugabo aba yaremeye kwitanga. Murabona igikoko bagihereje kirasesa amaraso, muracambwira nta yiwacu mugabo agatembaje mu nda. Ariko muri ubwo busaserdoti rusangi twese niyo ntumbero, kumenya kwihebera abandi mu rukundo, hakubaheba, kumenya gucika ishikanwa, hagutanga kw'abandi ishikanwa, kumenya guserukira abandi imbere y'Imana. Ntiwumve yuko umenga n'abantu gusa muguma mwivayanga mu vy'isi mugaherayo, ariko kushobora kubaterura ukabazana imbere y'Imana. Mbesha ko twasangiye ibiyera aha kwa Gerard, ntiwoza tukazosangira inkuka y'imisi ikindi gihe? Ngo urabona ngo bijya biragoye, nta gacupa gahari. Iyi ngo uzohasanga irindi cupa risuma. Umusaserdoti mwame mumufasha abe muri ivyo bintu bibiri, kuba mu bandi ariko atabaheza hariya mu vyabo, kukabayo nk'ukubayo ariko arabazana imbere y'Imana. Imbere y'Imana hari benshi bashima yuko twibanira nabo hariya nyene mu vy'iwabo, duhereyo dusangira icupa gushika saa 9 y'ijoro, kandi tubane muri biriya nyene, abere nkatwe. Kenshi iyo ndabihweje usanga ari abantu mbere iyo babonye umusaserdoti bamwumvamwo umuntu abagiriza, kuko atameze nkabo. Yomera nkatwe ntidusubira kubona iyindi imaji duhamagarira kuba ikindi kintu. Ahandi n'abanira bagashaka yuko naho tuguma turi abantu bo hiyo mw'isakristiya, nta handi vugira hariya, ntuhigere uvuga ibindi, guma hiyo uhere mu vy'Imana, wa muri ivyo gusa. Ntibikunda. Umusaserdoti ategerezwa kuba ivyo, yabaye uwatorewe kuba hagati y'Imana, akaba ku Mana, akongera akaba no mu bantu. Dusabe rero Mukama kugira ngo twese adukomezemwo ubwo bukomezi bw'umusaserdoti mukuru Yezu Kristo, uturangukemwo mu busaserdoti rusangi twasangiye, tubisabirana cane cane abo yadushize imbere akabasangiza ubusaserdoti bw'ibanga. Mu gusozera nagomba ngaruke ku kantu gatonya kuri no nkuru nziza. Yezu turamwumvise ukungene abantu bamuhundara ko kubera babona ubasha bwiza bumuva ko bukabakiza, agaheza agasaba ubwato kugira ngo abantu bamubandanireko. Hanyuma Marika akatubwira yuko yakora ivyiza vyinshi ku buryo n'imitima ihumwanya yamubona ikikubita imbere yiwe ihogo rikagira iti uri umwana w'Imana. Ngo
ngo ariko we yamara akayihanikiriza ngo ntiyirahire imumenyeshe. Kubera iki Yezu yanka ko imitima ihumanye imumenyesha? Vyoduha icigwa cane uyu munsi. Usanga abantu dushaka kuvuga Imana twese ciye hose vy'Imana hose shika no mu migambwe vy'Imana hose vy'Imana, mugabo birafise intumbero bivugwamo. Tugire Kristo. Birafise intumbero bivugwamo. Naco gituma kandi nakaryo keza guca ndabakeburiramwo, ntimuze murabona umuntu wese aje yitwaje ivy'Imana, yitwaje Bibiliya ngo mukurikire. Banza urabe ko atarimwe imitima ihumanye. Cumugira uti funga kinywa wewe ntushobora kumenyesha Yezu Kristo, uri mu mutima uhumanye. Ubwa mbere Yezu mu kudashaka ko bamumenye imitima ihumanye mumenyesha, ubwa mbere no kumenya yuko shetani ntizi guhende ngo iriko irakugirira ivyiza. Irashobora kuguhenda umwanya muto, mugabo ikurindiririye ahantu kugira ngo izi gukubita ikupe nziza utanguze umubangabanga hasi. Iraguhendahenda. Amashitani yasa nko kumenga ariko aragomba guhendahenda Yezu, mugabo ntamenye yuko ari Imana ayazi. Ikindi kumenyesha ijambo ry'Imana si ukugomba kuba nk'umustar. Hariho abantu uyu munsi babifashe nk'ubustar, sinzi ko murabibona. Kamenya n'ibintu bigezweho, aguma avuga ibintu akubitamwo amareruya, akubitamwo amajambo, mugabo ugasanga si byo by'ukuri biri umutima wiwe. Nashaka ko ari Yezu Kristani nahazwa, niwe ashaka kumenyekaniramo, kandi ibyo bishobora gufata uwari wese, na pati birashobora kumufata. Ico gihe aba yinjiwemwo n'umutima mubi, kuko ashaka ikuzo ryiwe, adashaka inazwa ry'Imana. Ko Imana ininahazwa nawe ukaboneramo, aho ni sawa. Mugabo ko womenga uri kurabikoresha ari wewe ushaka guserura ubukuru bwawe, guserura ko ivyo wari vyiza, aho nukuraba neza. Yezu ntiyashaka yuko abantu baca bagomba kumubona nk'umuntu aje yiyamamaza, ariko yashaka yuko igikorwa ariko arakora gihera kure mu mitima. Kuko kebe ni ivyo vyo kuvugangwa no kuba umustar bituma ibintu bihera hejuru, ntibishike imbere mu muntu w'imbere. Ayo mashetani ico gikorwa cyo gukiza abantu abahereye hariya kure mu ndibazi ico bari, ariko arakigwanya ku mayeri mu gushaka guheza ibintu hejuru. Yesu agaca yanumye ati hora. Ikindi naco kumenyesha Yezu Kristo nuko mufise umutima mwiza umukunda vy'ukuri, kuko usohora kanwa kavuga mu izina rya Yezu Kristo ni responsabilité ubufasha imbere y'Imana. Muraza gusoma mu gitabo mwibaruwa rya Yakobo mu kigabane ca 3, ahanagabisha abanati ngo nimushake kuba bigisha mwese, kuko muzobibazwa ivyo mwigisha. Atari uko tutokwigisha Yezu Kristo, mugabo gira utangure kubivuga, banza wibaze umutima ubwiye ibintu genda vyemera, ubwiye ibintu ndashaka kwinjira mu ntumbero yavyo, kuko ushobora gusanga mbere uri kurahumanirizamwo izina ry'Imana. Izina ry'Imana ntirivugwa uko ariko kose, ni izina ryubahwa. Izina rya Yezu Kristo ntirivugwa n'abarimwe imitima ihumanye, abarimwe ivyumviro bigoramye no gushaka kugoramye. Rivugwa n'abantu koko begukiye intumbero ya Kristo, ceux qui ont adhéré vraiment à la logique de Christ. Niho biheza rero bikagira koko intumbero y'ubwami bw'Imana. Tugire Kristo. Sindababujije kuvuga izina ry'Imana, mugabo igihe muvuze izina ry'Imana mwumve ko ribangajije ahantu, ribajanye ahantu, atari kurivuga ngo ugume muri vya bindi ugume hahandi. C'est un acte de responsabilité imbere y'Imana. Izina ry'Imana rirubahwa. Hariho abantu mu kwibaza ko bariko baravuga ivy'Imana, bariko barevangeliza, basanga bariko bararenga ibwirizwa rya kabiri, usonera izina ry'Imana. Basanga uri kurivugana imitima mibi yindi gukoresha ibitatumberanye n'ivy'Imana ishaka, ibidahuye n'ubwami bw'Imana.
umunsi urizina ukazopfa utabyihanye uzobibazwa. Wa muririmbyi Rokata waravuga ngo cheza na neno la Mungu siku moya utalia. Ibyo bintu rero tubyitondere. Ndabifatiye kuri uku kungene Yesu yanka ko imitima ihumanye imumenyesha, kandi ivuga byo ni umwana w'Imana mugabo ntifise umutima wo, ntifise umutima ugororotse. Ntivuga ko urinda kuvuga iby'Imana kuko uri mweranda, mugabo ko ufise umutima ugororotse mu by'Imana. Ni nk'uko aha tubyumviremwo, ni ukuvuga ukuri kw'Imana mu rukundo ufitiye Imana. Kumwe kose dukunze kuvuga ibintu ugasanga turi ko turagwiza imitima mibi hambavu yacu, ugasanga uri kuvuga ibintu byo mugabo uri kubivugana umutima mubi. Ngurane ngo sinavuze ibintu byo, ntibikwiye byonyene. La vérité qui sauve, ukuri gukiza, c'est une vérité emballée dans l'amour et non dans la haine et dans un mauvais cœur. Bica bicika médisance. Turi kumwe? Vuga ukuri mugabo wumve yuko gusunitswe n'umutima w'urukundo, uko ushaka ko abantu bashikira icyiza gisumbirije, ntibashikira ikintu kibasubiza inyuma. Hari abantu bavuga ukuri mugasanga kugiye gusambagura abantu, gusanzaza abantu. Ni kuri ko kurarondera ahubwo kubegeraniza buke buke muri bo, bakumva mu rukundo uko ibintu bimeze. Dusabe natwe kugira ngo igihe cyose tugomba gusokorera ijambo ryose riduseruka ku rurimi, turabe ko tutavugishwa n'imitima ihumanye, ariko ko tuvugishwa na mutima wa Kristo. Tumvise ko hari ikintu kibi kirimwo, ukarimira ukarisubiza inyuma uti numa wa shetani we subira iyo uvuye. Amen.